Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Nimbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho inombonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo batazira kora yatangaje ku bijanye n'imipanga imaze iminsi ivuga ko yaguzwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ariko nyuma akaba haraje andi makuru avuga ko iyo mipanga yaguzwe na CNDD-FDD yoherejwe mu gihugu ca Kongo aho yabagiye gukora ibara. Reveriyano Ndikuriyo rero yagize ico avuga kuri iyo mipanga ndetse anagira ico avuga ku bibazo bitandukanye bihanze abarundi, aho yatanze inyishu rwose ziteye ubwoba kandi zibabaje. Akaba ari inyishu zababaje abatari bake mu Burundi bavuga ko leta ya CNDD-FDD ataho ishobora gushikana igihugu c'u Burundi. Benshi bakavuga ko igihe kigeze nk'uko umukuru w'igihugu akunze kubivuga bagakuraho indongozi mbi cyane zidatwarira abene gihugu. Ibi nyine akaba ari ibintu abarundi bariko baribaza bakavuga ko aho bigeze, aho kugira ngo bagume mu gahinda barimwo ndetse n'umubabaro barimwo batewe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bafatana mu nda bagakuraho ubu butegetsi bashaka bagakora nk'ibyabaye muri 2015, kuko n'ubundi abarundi isinzi baravuga ko batariho kubera ubuzima buzimbye buri ngaha mu gihugu c'u Burundi, byose biturutse ku itunganywa ribi ririko riribonekeza mu ndongozi zikomoka muri CNDD-FDD, ariko byagera ku mukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye bikaba agahomera munwa, kuko ibyo yagiye asezeranya abarundi nka byose nta na kimwe yakoze, kandi akaba ari ibintu bishavuza abatari bake babona ko byanze bikunze iki gihugu c'u Burundi kigeze ku mfiro, kandi byose bitewe n'ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD buri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubutegetsi bumaze imyaka myinshi buboheye amaboko imugongo y'abarundi. Benshi bakemeza ko imyaka 18 iheze CNDD-FDD itwara igihugu c'u Burundi atakiza yigeze ikora, ko ari amakosa akomeye cyane, ahubwo ko n'ibyari bihari byose biriko birononekara kubera ubutegetsi bubi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murazi amashirahamwe ya leta ariko arugara imiryango za Brarudi, za Sosomo n'ibindi byinshi, ndetse n'ibindi bisata nka byose bikaba bigoyagoya. Benshi bakavuga ko ikintu cyonyine gisigaye ari ugukuraho iyi ntwaro ya CNDD-FDD, kuko biboneka neza ko ataco ishobora kumarira abarundi, kandi bakaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'umugambwe akomokamo ibyo bariko barakorera abarundi byose bameze nk'ababiteguye. Akaba ariyo mpamvu abarundi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wico busabwa nta cindi. Niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo batazira kora yagize ico atangaza ku mipanga ivugwa ko yaguzwe na CNDD-FDD, agira n'inyishu atanga ku bibazo bitandukanye bihanze abarundi, ariko bikaboneka neza ko mu nyishu yatanze atana kimwe kigeze kinezeza abarundi, kuko biboneka neza ko CNDD-FDD ahubwo iri kubandanya umukino yatangiye kugumya gushinyaguriza abanyagihugu, aho benshi bemeza ko ibiriko biratangazwa n'abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi ari ibintu bidafise ishingiro, kandi ko ari ibintu biboneka neza ko ataho bashobora gushikana igihugu c'u Burundi.
ku munsi wa gatatu igerekerezo rya 2024 Ndamukiza 2024 umugambwe CNDD-FDD wahavuye utunganya ca kiganiro itorokanirizo ry'amakuru remanda ryari ryavuze mu nkuru ryayo yo kwa munani Ndamukiza 2024. benshi bamenyesha amakuru bararitswe igihutihuti ku muhingamo wo ku munsi wa kabiri kugira ngo bazinduke bagana mu ntara ya Ngozi aho umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi wari umaze iminsi ibiri mu nama ya komite nkuru yabo. Muri ico kiganiro Reveriyano Ndikuriyo yishuye ibibazo bitandukanye bijanye n'ubuzima bw'igihugu harimwo ikijanye n'imipanga yaguzwe na CNDD-FDD. Iyo mipanga ikaba yaraciye igikuba mu gihugu c'u Burundi. Ku kibazo c'imipanga yavuzwe mu gihugu, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yaragarutse ku nkuru itorokanirizo ry'amakuru remanda ryari ryashize hamwe no kwitangazo ryo kubangira gukora ibikorwa bitandukanye. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi yarishuye n'ibindi bibazo bijanye n'ingorane zihanze igihugu nk'uko itorokanirizo ry'amakuru remanda ryari ryabyanditse mu nkuru ijanye n'inama yari yahuje ibihangange muri CNDD-FDD biga ku kibazo kijanye n'imipanga, ariko bikarangira iyo nama iheze ata kintu na kimwe Perezida Evariste Ndayishimiye atangaje, byerekanye neza ko naho bavuga ko ari we utwara igihugu c'u Burundi, mu by'ukuri atari we utwara Uburundi. Bijanye no kunyuruza no kwica abanyagihugu. Ku kibazo kijanye n'abanyagihugu banyuruzwa bakaburwa irengero canke bagatorwa ari ibiziga, Reveriyano Ndikuriyo yishuye ko biva ku matati asanzwe ari mu kibano. Uwo atwara umugambwe CNDD-FDD ntaco yavuze ku bijanye n'abanyagihugu bicwa n'abanyuruzwa n'inzego za leta hamwe n'abakorana nazo mu nyuma bakaburwa irengero canke bagatorwa ari ibiziga. Ibi bintu byarashavuje abarundi batari bake kubona Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi batinyuka bakavuga ko banyuruzwa ku mpamvu z'amatati abari mu matongo, ariko n'ubundi abakoze iryo bara ntibahanwe, mu gihe bizwi neza ko abanyuruza abanyagihugu baba bari mu nzego zitandukanye, cyane cyane mu nzego z'iperereza, aho henshi banyuruza abarundi ariko bikarangira baburiwe irengero canke se bagatorwa ari ibiziga. Murazi nk'ibiziga bimaze iminsi bitorwa mu gihugu c'u Burundi. Ibyo byose bikaba byerekana ko mu butegetsi bwa CNDD-FDD bariko barakora ubwicanyi bw'agahomeраmunwa, ariko ikibabaje nuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo ataco yabivuzeho, kandi bikaboneka neza ko n'imvugo yakoresheje ariko arabivugaho rwose ari imvugo yo gutesha umutwe abarundi, mu gihe bizwi neza ko Reveriyano Ndikuriyo ari mu bantu ba mbere batanga impigi zo kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibi byose nyine bikaba bishengura umutima w'abarundi mu gihe bari no mu bukene bukabije buteye ubwoba. Ibiciro biguma bidoga. Reveriyano Ndikuriyo naho yagize ico atangaza. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yatanze inyishu igomba gusa niyo yatanze mu kwezi kwa mbere kuri iyo ngorane y'ibiciro by'ibyankenerwa biguma biduga ku masoko, aho yari yavuze ko abarundi batari bake banse kurima. Ku bwa Reveriyano Ndikuriyo batazirakora, abarimyi ni bake, abaryi bakaba benshi. Iyi ni inyishu rwose itanejereje abarundi na bakeya kubona uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo batazirakora atinyuka akavuga ko mu mpamvu mu Burundi hari inzara ari uko abarundi badashaka kurima. Ntibyababaje abatari bake bakabona ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD ataho bushobora gushikana igihugu c'u Burundi. Abahejeje amashuri babura akazi. Reveriyano Ndikuriyo yavuze ko inyishu y'iyo ngorane iri mu byo bapfunditse mu nama ya komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD yo ku magenekerezo ya 22 na 23 Ndamukiza 2024. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ati ubwo bushomeri buzotererwa umuti mu myaka iza mu migambi itandukanye harimwo gutera amavoka mu gihugu hose. Ibise bizaza bikemura ikibazo cy'ubushomeri kiri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abarundi batari bake barabona ko ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aravuga ndetse n'umunyamabanga we w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo rwose biteye isoni kandi bibabaje, byerekana ko atanyishu nimwe bafisiye ibibazo bitandukanye bihanze abarundi, nk'uko umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika aherutse kubitangaza
akavuga ko ibibazo biri mu gihugu rwose atanyishu abifisiye ibyahise byereka abarundi ko n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwamaze kubona ko ibintu byamaze kuyangara ariko bakaba barananiwe gutanga imihoho akaba ariyo mpamvu abarundi batandukanye bavuga ko bagiye kubyikorera bakabakura ku butegetsi. Ifaranga ry'u Burundi rita agaciro utwara umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo asigura ko bihaye imyaka 3 kugira ngo iyo ngorane ive mu nzira, naho bamwe mu bahinga mu by'ubutunzi babona ko ari ugusamaza abanyagihugu. Reverien Ndikuriyo avuga ko muri ico kiringo ibijanye no gushora hanze ikawa, ivoka n'umwavu bizoba byafashe umurongo ukomeye cane. Guhohotera iyindi migambwe mu kibazo kijanye n'uko umugambwe CNDD ushaka kuguma ari umugambwe umwe rudende mu gihugu, Reverien Ndikuriyo yishuye ko umugambwe arongoye utoreka ukwakira abawugana. Reverien Ndikuriyo aca avuga ko umugambwe CNDD-FDD n'abepiskopi gatolike bakora co kimwe mu kurondera abanywanyi. Reverien Ndikuriyo ntiyavuze ibijanye nuko umugambwe uri ku butegetsi hohotera iyindi migambwe, ariko benshi bakavuga ko ibi byose bikorwa ku itegeko ry'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo. Ibwirizwa rigenga amatora ritumvikanwe ko na bose. Ku bwa Reverien Ndikuriyo batazirakora ntibishoboka ko ibyiyumviro by'umwe wese bishirwa mu nteguro y'ibwirizwa rigenga amatora iheruka kwemezwa mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD yashimikiye ku ngwate miliyoni 100 isabwa uwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, aho amenyesha ko ayo mafaranga atari menshi na gatoya, akavuga ko ari amafaranga make cane. Muri ico kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru ku musozi Mbuye muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi, Reverien Ndikuriyo yanavuze kandi ko komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD yapfunditse ko imbere yo kuja muri kaminuza canke mu yindi mirimo abanyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye bazobanza kuja mu nyigisho za gisirikare mu kiringo c'imyaka 2. Ibyamaganywe n'abarundi batari bake babona ko intwaro ataho ishobora gushikana igihugu c'u Burundi, ahubwo bakabona ko intwaro ariyo kugumya bapfukamye mu nda abarundi, kuko biboneka neza ko ataciza na kimwe intwaro iriko irakorera abene gihugu. Akaba ariyo mpamvu abatari bake basaba ko intwaro igomba gusezererwa, kuko biboneka neza ko ataco iriko irafasha abarundi mu gihe iri gukora amakosa akomeye cane mu bisata nka byose ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho benshi bemeza ko igihugu c'u Burundi cyamaze kugera ku mfiro kubera ibikorwa bigayitse biriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Igihugu c'u Burundi kiri mu bibazo bidasanzwe. Jacques Bigirimana niko yatangaje, akavuga ko CNDD-FDD yari ikwiye gutanga imihoho kuko biboneka neza ko yananiwe gutwara igihugu c'u Burundi. Umukuru w'umugambwe FNL Jacques Bigirimana avuga ko igihugu c'u Burundi kiri mu bihe biteye ubwoba, ibiza, ubukene bw'igitoro, isukari, ubukene bw'ibinyobwa bya Braludi. Ku bwa Jacques Bigirimana ubwo bukene bwatewe n'ibura ry'ifaranga mvamakungu, agasaba leta y'u Burundi gutanga ikigongwe ku bantu bose bagirizwa gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza muri 2015 kugira imfashanyo zongere kuboneka. Ibi yabivugiye Igitega inyuma y'umwiherero abatwara umugambwe ku rwego rw'igihugu hari ku wa gatandatu igenekerezo rya 27 Ndamukiza 2024. Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL yaramenyesheje ko igihugu c'u Burundi gihanzwe n'ibibazo byinshi mu by'ubutunzi kubera ifaranga mvamakungu ryabuze, bigatuma abadandaza batagishobora kuja kurangura hanze y'igihugu. Wo arongoye umugambwe FNL atera akamo leta y'u Burundi ko yotanga ikigongwe ku bantu bose bagirizwa gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bose, kugira abafasha Burundi basubire gutanga imfashanyo ku buryo bworoshe. Jacques Bigirimana yagize ati ruhande y'ibyo biza byateye igihugu cacu bije byongera ku bukene bw'igitoro, isukari, ubukene bw'ibinyobwa bya Braludi. Ubwo bukene bwatewe nuko ifaranga mvamakungu ryabuze mu gihugu, ubukene buca buriyongera kubera atabadandaza bashobora kuja kurangura ibintu hanze atamadolari bafise. Ibyahora byinjira mu gihugu byarabagabanutse cane, harimwo mbere n'imfungurwa dusanzwe twirimira hano mu gihugu. Kuri ibyo byose rero umugambwe FNL dusaba leta y'u Burundi gushikiriza amajambo y'ihumure yo guhumuriza abene gihugu
bari mu ngorane dusabye leta gufata ingingo za politike zotuma abene wacu b'abarundi bahunze igihugu c'u Burundi bikunde batahe turazi ko benshi bagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza muri 2015 dusabye leta kugira imbabazi kugira ngo ejo turabe ko amakungu na cane cane abafasha Burundi bavuze ngo baradukuye ko ibihano mugabo ni ku munwa gusa ibihano ntibiratuvako igihugu c'u Burundi kigeze kumanga mu byo ubutunzi aho hamaze iminsi hibonekeza ibibazo bidasanzwe bishe gusongera isibe ibibazo Burundi bufise muri kino gihe ni mu gihe byagaragaye ko n'amashirahamwe ya leta atanguye no guhomba leta y'u Burundi ikwiye kureka kwiremesha yemera ko igihugu kiri mu bibazo maze kirondere imfashanyo mu makungu kugira bagure ibintu mu makungu mu maguru mashasha ariko benshi bakemeza ko n'ubundi igihugu c'u Burundi cyamaze kugera ku mfiro abanywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye mu kandi kanya kari buze hari n'amakuru ahambaye cyane turiko turabategurira ari kuvugwa mu gisata c'umutekano aho ibara rishobora kugwa umwanya uwo ari wo wose mu gihugu c'u Burundi kuko hari amakuru ariko aradushikira adahumuriza avuga ko ibintu byaba bigiye gukomera mu gihugu c'u Burundi niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu